muzomenya ukuri maze uko kuri kubagira bidegevya. Nje niyishongora mana yanje nje kuguke. Mbe Matiyasi, Matiya, aho urakomeye neza. Mbega ufashwe n'ibiki? Mati, ufashwe n'ibikiga Matiya. Mbega umunezero we! Mbega umunezero! Ngwiki ngumunezero. Numunezero wambanye umurengera ribirata. Mbega kutavyumva. Mbwira nanje mpimbagwe Matiya. Emwe kuri liberata nyene. Aho nuramenye ko dufise bishasha hiwacu Bubanza karibera. Kaja mwijuru Matiya. Hakagira gishasha mfise kuri ivyo bintu. Irenda guswagi inkuru itarakoze amaguru hasi. Warutse ko kwigenekezo rya 5 ndamukiza uyu mwaka. Ariho wa mwungere mushaka duherutse kugabana. Azokwatirwa mw'ibanga ry'Ubwepiskopi. Amaze imisi bavuga yitwa Musenyeri Emmanuel ntakarute Imana. Nuyo nyene. Oya. Niho warukuri ya mamurasha. Bwira none ingene bitunganije. Ico kirori nikiza kinjike Matiya. Ivyo birori bizobera ku kibuga c'umupira w'amaguru ahanyene Bubanza. Bitanguwe n'inkuka y'imisa igihe cy'isaha 4 z'igitondo. Narimaze iminsi ncugwahewe. Komba narindaririwe n'ivyiza nk'ivyo. Kino taruzi ribera. Waruzi ko Musenyeri Emmanuel nakaruta Imana. Ari umwongera gira 3 agiye kurongera idiocese yacu Bubanza. Iyo Mana iratugabiye. Wewe namakuru ufise kuri wa munsi nzawe sharamye mukama wanje we ndayiriwe. Ivyo birori bikazoba ku civugo ngo muzomenya ukuri maze uko kuri kubagira bidegevya. Uko rubanza kubera ari urubanza rudasanzwe kandi rusaba uburyo bwinshi, dusabwa kurushigikira mu buryo budasanzwe. Abo kwifuza gutanga interano yabo rero bo kwakura umushinga amateka akomeye Imana irakiza akaba na perezida w'urubanza kuri 69 amajana 816 amajana 555 canke bakakura Patiri Yozefu Butoyi ku 65 amajana 351 amajana 545. Eka mbere boshaka kwakura na Patiri Methode Ndikumana ku 68 amajana 759 amajana 252. Uwa musi rero abasaseredoti bazoza kwifadikanya n'umwungere mushasha muri urwo rubanza rudasanzwe boza bibangikanije ivyambagwa vya misa. Bakristo ba diocese Bubanza bakunzi namwe nshuti z'iyo diocese sidukana niyo nka dusanganira umwungere mushasha wa diocese yacu ya Bubanza.